ewe paruwase Ruganza uraranguye ca gisokozo ca basokuru kivuga ngo iciza n'ikindi ngo ni inyana niyayo. None nawe ugiye guhimbaza yubire imyaka 75 uca ugira kutunganya urubanza rwo kwatira abasaseredoti muri diyoseze ya Ngozi. Emwe nta ciza cosumba ico. Paruwase Ruganza yimirije gusozera umwaka wa yubire y'imyaka 75 umunsi nyezina uko diyoseze ya Ngozi izogabana abasaseredoti bashasha n'abandi bafaratiri bazotera intambwe zigana ku busaseredoti. Hazoba ari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2021 mu nkuka ya misa yo kw'isaha 4 zo mu gatondo. Icivugo ca yubire y'imyaka 75 ya Paruwase Ruganza kigira kiti ntugire isoni rero kubera intahe woshingira umukama wacu. Ijambo dusanga mw'ibaruwa rya kabiri ryandikiwe Timote ikigabane ca mbere umurongo w'8. Icivugo c'ubusaseredoti naco ni utaranavuka nakugeneye kuba umuhanuzi mu bihugu. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane ca mbere umurongo wa 5. Uwo munsi abanyaruganza tuwurindiranye igishika cishi. Tuzowusangira n'amaparuwase yose yibarutse na Ruganza, paruwase Jene, paruwase Gwegura na paruwase Kristu Mwami yo mu gisagara ca Kayanza, hamwe n'amaparuwase yose azogabana abasaseredoti n'abazotera intambwe zigana ku busaseredoti. Emwe ako kanyamuneza karafise ishingiro mu gihe paruwase Ruganza yaheruka gutega iteka ryo gutegura urubanza rwo kwatira abasaseredoti itariki 21 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2007. Simvuge ngo nzindwe mpave nibagira kurangira abashitsi bazotumbera irembo rya paruwase Ruganza kwigenekerezo rya 10 Mukakaro muri uno mwaka. Abazomuvuye Bujumbura na Ngozi mugeze mu gisagara ca Kayanza muzoshikira hitwa ku Rubaho muce mufata ibarabara rija ku Kanyaru. Mumaze kugenda kilometero n'igice muzoca mubona ingoro y'Imana ya paruwase Ruganza ahantu hakirurutse. Emwe ibonekera amashinga yose nk'ukwezi. Ni hafi y'itongo rishingwemo abasirikare basize ubuzima mu ntambara ya mbere y'isi yose mu mwaka w'1916. Ikibanza benshi bita cimetière militaire d'Ikokowami. Murahawe ikaze mwese twiginane muri yubire dusanganyire n'imyeza girungu n'amatanga mw'ibanga ry'ubusaseredoti.